ni amakuru ahambaye cyane, ni amakuru arabana n'umutekano, aho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bwaba bugeze mu marembera. Amakuru adushikira akaba yemeza ko abasoda bato bato bashobora kugira uruhara rukomeye cyane mu itembagazwa ry'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, kubera inyifato Ndayishimiye ariko aragaragariza abasoda bato bato, aho asigaye abarungika mu ntambara badatahura ndetse bagera mu gihugu bagafatwa nabi cyane. Amakuru adushikira akaba yemeza ko hari intwazangabo yo ku rwego rwo hejuru yaba iri gukorana n'abasoda bato bato kugira ngo batembagaze ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kuba namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane arabana n'umutekano, aho tuza kugaruka kuri kudeta iri gutegurwa n'abasoda bato bato barongowe n'intwazangabo ifise ipeti rya koroneri, ndetse amakuru adushikira akaba yemeza ko bariko barabikora nka kurya byagenze ku butegetsi igihe Buyoya yatembagaza Bagaza. Akaba ari nayo mpamvu dushimye kubereka ingene Buyoya yatembagaje Bagaza imikenyuro yakoresheje, mu nyuma tukaza kubereka ingene abashaka gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye bariko barabitegura. Niba utarapyonda kuri sabone, akaniko ryo keza ko gupyonda ko kugira ngo uko dushize ko amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Kudeta yo kuwa gatatu ukwezi kw'icyenda 1987 umuzo wa Majoro Buyoya ku butegetsi. Iyi niyo kudeta iriko irategurirwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Uko Buyoya yabikoze niko n'ushaka gutembagaza Ndayishimiye ariko arabikora. Hari ku munsi wa kane igenekerezo rya gatatu ukwezi kw'icyenda 1987, umukuru w'igihugu Colonel Jean Baptiste Bagaza yari mu nama y'abakuru b'ibihugu n'amareta bivuga igifaransa Quebec muri Canada. Yari asigaje amezi 2 gusa ngo akwize imyaka 11 ku butegetsi. Intwaro yiwe yari yarahinduye byinshi mu Burundi, igihugu yari yaracubatse bikomeye. Yari umukuru w'igihugu yubashwe cyane mbere atinyitse. Uwo munsi niho abarundi baza bumva itangazo rya gisirikare ko Bagaza ahagaritswe mu mabanga yose yo kurongora igihugu cy'u Burundi. Bagaza arahagaritswe mu mabanga. Itangazo rivuye mu biro by'intwaramiheto. Bagaza arahagaritswe mu mabanga yo kurongora igihugu mu umugambwe leta n'igisirikare. Ibwirizwa shingiro irahagaritswe. Komite nkuru y'umugambwe irahagaritswe. Leta Bagaza irahagaritswe. Inama nshingamateka irahagaritswe. Hashinzwe inama nkarukiragihugu irongowe na Majoro Pierre Buyoya. Nyuma y'amasaha havuga umuziki wa gisirikare be n'indirimbo zitagira amajambo, muzike karasike, niho abarundi bumva iryo tangazo mu radio RTNB. Niyo radio yonyine yari yemewe mu Burundi. Itangazo ryasomwe na Majoro Michel Mibarwa. Byari bigoye gutahura ingene mu gatondo iyo radio yavuga amakuru ya nyiricubahiro Colonel Yohani Batista Bagaza. Iyo yari mu rugendo muri Canada, hanyuma atamwanya uhaciye bakaza bumva asigaye yitwa Bagaza gusa. Uwo munsi wari watanguye nk'iyindi minsi isanzwe. Abakozi ba leta bari batonze ku buzi bwabo nk'uko bisanzwe. Isaa 3 z'igitondo niho igihugu cakwira mu gisagara ca Bujumbura ko hariho haraba kudeta. Abantu bihutiye kugara amabiro banyaruka gutaha mu mihana yabo.
Ako kanya mu makambi ya gisirikare abasirikare bato bari bagumutse bacakira abakuru b'amakambi bose baja kubapfungira icamaso kuri messe de officieri i Bujumbura no ku biro bikuru by'igisirikare byagenze gutyo. Abasirikare baca bashwara mu gisagara bafata mu minwe ibibanza byose bihambaye by'igihugu: radiyo y'igihugu, ibanki nkuru y'igihugu, ikibuga cy'indege, ibiro by'umukuru w'igihugu, ibiro by'abashiranganje. Mu nyuma umurwi wabo basoda bato bato wahavuye uja kuri messe de officieri usoma urutonde rw'inkazangabo zari zikenewe, barazisohora bazijana muri etat majoro bazisaba gutora umukuru w'igihugu mushasha. Majoro Buyoya yarinde. Majoro Petero Buyoya ntiyari azwi n'abanyagihugu, ariko mu gisirikare ho yari azwi cyane. Yari intwazangabo yubashwe kandi ikundwa n'abasoda bato bato. Abarundi bacumva iryo zina ntibatahura ko ari iry'umukuru w'igihugu. Bari bamenyereye kumva amazina adatahuritse nka Micombero canke Bagaza. Nayo Buyoya ntago rwose bari babizi. Petero Buyoya yari yavutse ku igenekerezo rya 24 ukwezi kwa 11 igihumbi 1949 muri komine Rutovu mu ntara ya Bururi. Yize amashuri mato mu gice ca mbere c'ayisumbuye mu Rutovu. Avuga ko yari umwana aciye ubwenge rwose. Mu mwaka w'igihumbi 1967 Petero Buyoya yatoye ikibazo catumye aba mu banyeshuri batatu barungitswe kubandaniriza igice ca kabiri c'amashuri yisumbuye muri École Royale de mu Bubiligi. Ryari ishuri ritanga inyigisho zisanzwe zo mu mashuri yisumbuye ariko kandi ritegura abazoja mu gisirikare. Kuva mu mwaka w'igihumbi 1970 gushika mu mwaka w'igihumbi 1974 Buyoya yize kaminuza y'igisirikare mu Bubiligi nyine kuri École Royale Militaire. Inyuma gato yaciye mu ishuri ryigisha gukoresha ibibunda by'intambara. Mu kurangiza amashuri yiwe ya kaminuza, Petero Buyoya yakoze ubushakashatsi ku ntambara yo kwikukira kwa Algeria. Gutyo aramenya neza urugamba rwakozwe n'umuhari FRN kugera ku ntsinzi mu mwaka w'igihumbi 1962. Igihe ari ku butegetsi bwo bumenyi bwaramufashije gutahura ingene imihari y'inyeshamba iba itunganije na rirya nawe yarwaye agwana n'imihari itari mikeya. Amashuri y'intiyagarukiye ngaho. Mu mwaka w'igihumbi 1975 yaragarutse mu gihugu. Mu mwaka ukurikira aca arungikwa kwiga mu ishuri rya gisirikare ry'Ubufaransa École Militaire Spéciale de Sacre, aho yize kuva mu mwaka w'igihumbi 1976 gushika mu mwaka w'igihumbi 1977. Mu mwaka w'igihumbi 1980 yarasubiriye ararungikwa ku ishuri ryo kurongora ingabo bo mu Budage, aho yamaze imyaka 2. Petero Buyoya azwi nk'umurundi yasomye ibitabo byinshi. We yavuga indimi zine: Ikirundi, Igifaransa, Icongereza n'Ikidage. Petero Buyoya yashinze urugo rwiwe inyuma yaho hatahukiye mu gihugu mu mwaka w'igihumbi 1975. Yubakanye n'umwigeme Sofia Ntaraka. Benshi tumuzi ku izina rya Sofia Buyoya. Bibarutse ibibondo 4, umuhungu n'abakobwa 3. Abana bo ubu barakuze, barashinze izabo mu bihugu bitandukanye. Perezida Buyoya yitabye Imana asiga abere abuzukuru. Mu gisirikare Petero Buyoya yagiye araduga amapeta uko bisanzwe, yongera azezwa amabanga atandukanye. Igihe atahutse mu Burundi mu mwaka w'igihumbi 1975, Liyetona Buyoya yahawe kurongora paratoni. Kuva mu mwaka w'igihumbi 1977 gushika mu mwaka w'igihumbi 1980, Kapiteni Buyoya yari arongoye eskadroni Igitega. Ijambo eskadroni mu makambi akoresha ibiduga by'ingwano nico cimwe na kampanye mu makampi asanzwe. Aho aviriye kwiga mu Budage mu mwaka w'igihumbi 1982, Komanda Buyoya yagenwe kurongora ikambi ikoresha ibiduga by'intambara Batayo Brende Gitega. Mu mwaka w'igihumbi 1984, Majoro Petero Buyoya yagenwe kurongora ibiro bijejwe imyimenyerezo n'intambara mu biro bikuru bya gisirikare.
aya mabanga niyo yari ajejwe gushika ashikiye ubutegetsi ku igenekerezo rya 3 Nyakanga 1947. Ku kiganiro atanze muri 2012 Petero Buyoya yavuze ko ari we yagira kabiri mu biro bikuru bya gisirikare, ni ukuvuga ko nawe aca aba yari mu kibanza gihakwa gusa n'ico Colonel Bagaza yarimwo igihe atembagaza Perezida Micombero mu mwaka w'1976, naho atari we yasumbya ipeta bagenzi we mu mwaka w'1987. Biboneka ko intwazangabo zamugize perezida zahisemwo uwo bafata ko yize kubarusha, ko yari afise ubumenyi bukomeye mu bya gisirikare, akaba no mu kibanza kiri hejuru y'abandi bose mu bakuye Bagaza. Iminsi ya nyuma y'intwaro ya Perezida Bagaza, igihe Perezida Bagaza yaja muri Canada yaragoranwa rwose, ibihe ntibyari bimworoheye na gato. Imigenderanire na Kiliziya Gatolika yari yaratosekaye rwose, yaguma yirukana abapadiri n'ababikira b'abazungu. Hari abapadiri bari bafunzwe, yaguma yugara amasengero. Amashuri n'amavuriro ya Kiliziya Gatolika yagizwe aya leta. Amashuri y'amaseminari mato yari yahinduwe amashuri asanzwe ya leta. Abanyagihugu ba Katolike bamufata nk'umuzira kimenyetso. Mu gihugu hari umubabaro mwinshi. Ibi byatumye kandi imigenderanire ya Perezida Bagaza n'ibihugu bya Buraya ihungabana rwose. Akiza ku butegetsi, Perezida Bagaza yari yararonse imfashanyo nyinshi zatumye yubaka byinshi mu gihugu. Ariko mu mpera ibihugu bikomeye, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubumwe bwa Buraya, Ububiligi, Ubufaransa, Ubusuwisi, Ubutaliyano, Luxembourg n'ibindi byinshi byariko biramufatira ibihano. Imfashanyo zasa n'izahagaze kubera ya matati yari afatiniye na Kiliziya Gatolike. Muri Ndamukiza 1987, Perezida Bagaza yari yaronse raporo y'iperereza imubwira ko yoraba neza ibyo Majoro Buyoya arimwo. Bamubwira ko Buyoya ashobora kuba ariko ategura kudeta. Bagaza yari arindiriye kuronka ibyemezo bikwiye kugira afate Buyoya. Ikurwa rya Bagaza riboneka ko ryagiwemwo amakungu. Ubufaransa na Canada byarakoze ibishoboka byose kugira Perezida Bagaza yemere kwitaba inama y'abakuru b'ibihugu bivuga igifaransa yabera i Quebec muri Canada. Birashoboka ko byari kugorana kukura Perezida Bagaza ari mu gihugu. Niyo mpamvu yabanje kujanwa kure cyane y'u Burundi kugira byorohe inama y'abashiranganje itegure iyo nama yo muri Canada yari yabereye i Bujumbura, iba ariyo yemeza urutonde ruzigwa n'abakuru b'ibihugu. Bagaza ari ahawe icigwa azigisha imbere y'abandi bakuru b'ibihugu. Gutyo Perezida Bagaza yagiye muri Canada, umengo yahawe iteka rikomeye. Yafata ko ari akaryo keza ko gukuraho kwa kutumvikana n'amakungu yarimwo. Ntiyamenye ko ari umutego ukomeye cyane yatezwe. Perezida Bagaza yashitse muri Canada ku igenekerezo rya mbere ukwezi kw'icyenda 1987, yasanzeyo imyerekano ikomeye y'abarundi bariko baramwiyamiriza. Iminsi yo muri Canada yabaye iminsi mibi cyane. Bukeye kwa 22 kwezi kw'icyenda 1987 niho inama y'abakuru b'ibihugu n'amareta yatangura. Uwo munsi irabonanye n'umushiranganje wa mbere w'Ubufaransa Jacques Chirac. Umubonano uteye isoni wamaze iminota idashika 10. Nkuko byanditswe na Ambasaderi Cecilia Mbonimpa yari muri uwo mubonano bakiramukanya, Jacques Chirac yagiriye ko avuga ko leta y'Ubufaransa idashobora kwihanganira ihonyangwa ry'agateka kazina muntu mu Burundi, na cane cane ihonyangwa ry'uburenganzira bwa Eklezia Katolike. Perezida Bagaza agize ngo aratangura kuvuga ngo asigure, Jacques Chirac yaciye ahaguruka amubwira ngo nabazaga perezida. Yabivuze mu gifaransa, ntago yabivuze mu Kirundi, nuko nshatse kubivuga mu Kirundi. Ico gihe zari isaha 10 z'umuhingamo muri Canada, ni ukuvuga isaha 4 z'ijoro mu Burundi. Cyprien Mbonimpa yibaza ko Jacques Chirac yari yamaze kuronka amakuru akwiye y'ibyagira bibe mu Burundi. Bisa nuko Jacques Chirac atari agifata Bagaza nk'umukuru w'igihugu. Uwo munsi nyine Perezida Bagaza yarongeye arahura na Perezida François Mitterrand w'Ubufaransa. Uwe yaramwumvirije rwose. Mitterrand aca abaza Bagaza ngo burya ufise imyaka ingahe? Bagaza ati 43. Mitterrand yamubwiye ati bonne chance, amwereka ingene Eklezia Katolike ikomeye cyane. Iryo joro Perezida Bagaza n'abamwegereye ntibaryamye. Iryo joro rigeze muri Canada mu Burundi buba bukeye.
twari tugeze ku wa gatatu ukwezi kw'icyenda 1987. Bagaza yahawe amakuru ko abasirikare bariko baragumuka mu makambi, ahabwa amakuru ko abasoda batoya bafashe inkwazangabo zitwara amakambi. Yibajije ko ari imigumuko isanzwe niko gufata iyo ngingo yo kugaruka byihuse mu Burundi. Yategezwa guca i Paris mu Bufaransa ni Nairobi muri Kenya. Perezida Bagaza yashitse i Paris ibintu byarangiye i Bujumbura. Itangazo rivuga ko yatembagajwe ryasomwe. Abategetsi b'Ubufaransa babisabwe na ambasaderi Cyprien Mbonimpa babwiye Perezida Bagaza ko ashobora kuguma mu Bufaransa nk'umushitsi w'igihugu. Bagaza yarabyanse ngo ategerezwa gutaha, niko kubandanya i Nairobi muri Kenya. Ku kibuga c'indege ca Jomo Kenyatta i Nairobi, Perezida Bagaza yarafashwe nabi cane. Imbibi z'u Burundi zari zamaze kugarwa. Kenya yaramwankiye kubandanya i Bujumbura. Kenya yaramwankiye kandi kwinjira ku butaka bwayo. Byari bibabaje kubona umukuru w'igihugu afatwa gutyo. Niho Perezida Museveni w'u Buganda yemera kumwakira i Kampala, nuko Perezida Bagaza ahungira mu Buganda. Mu mwaka w'1988 Jean Baptiste Bagaza yaragerageje kugaruka mu Burundi yihishije aca afatirwa i Kigali mu Rwanda. Yahavuye ahungira muri Libya kwa Perezida Gaddafi. Yagiye kugaruka mu Burundi ku ntwaro ya Perezida Melchior Ndadaye. Kudeta y'amayeri menshi cyane. Perezida Bagaza acumva ko Majoro Buyoya ariwe amukuye, yavuze ko Buyoya atareta azashobora gushinga kubera incabwenge zose zari zishigikiye Bagaza. Yavuga ko abasoda bose bakomeye bari kuri ruhande rwiwe. Uko niko bigendera abakuru b'ibihugu iyo bamaze igihe kinini ku butegetsi, ntibamenya ko abantu bamaze kubavako. Majoro Petro Buyoya yari yateguye igihe kinini umugambi wiwe. Yari intwazangabo ivuga make cyane kumwe kwa Bagaza imbere yuko afata ubutegetsi. Ikara ariko yegereza cyane abasoda bato bato. Mu mabanga yiwe y'indongozi mu gisirikare, Petro Buyoya avuga ko yari umuntu atemera akajagari na gatoyi. Nk'akarero baravuga ko ari umukuru w'ikambi Buyoya atashobora kwihanganira umusirikare yambaye ikirato kidasize neza canke imigozi y'ikirato idafunze neza canke impuzu itameze neza. Ariko kandi yari indongozi yegereye cyane abasirikare bato bato. Buyoya yasangira ibifungurwa n'abasoda batoyi gutyo akama azi ko babayeho. Iyo bagiye mu myimenyerezo mu mashamba, Buyoya yabaho ubuzima abandi basoda batoyi babayeho, ntiyemera gufatwa nk'umukuru. Abasoda bamwibukira kandi mu mupira w'amaguru aho yakina cyane n'abasoda bato bato. Akaba ari nawe yatunganya inkino hagati y'amakambi, ibitahora bikorwa n'abakuru b'amakambi ubundi. Ibyo byatumye Buyoya akundwa cyane n'abasoda batoyi mu gihe gisoda carimwo imyidogo myinshi kuva aho Perezida Bagaza ashiriyeho itegeko ko abasoda bato bato bazohora basubizwa mu buzima busanzwe uko bakwije imyaka 6 mu kazi. Bagaza yashaka kugwiza abantu bazi iby'igisoda, agashaka ko bavuye mu gisoda baja kumucungira mu mitumba, agategekanya ko hamwe ahoba intambara ikomeye yoba afise mu gihugu cose abo aca yikorako. Ingorane nuko abavuye mu kazi baca baba ibishomeri bikaragorana gusubira mu buzima busanzwe. Perezida Bagaza ntiyegeze amenya ingufu Majoro Buyoya yari afise ku basoda bato bato. Nk'uko we yari incabwenge ikomeye akaba yakoreye mu manyabwenge mu gutembagaza Perezida Micombero, Perezida Bagaza yagumye acunze intwazangabo n'izindi ncabwenge. Ntiyigeze yibaza ko kudeta yazonana mu basoda bato bato. Majoro Petro Buyoya we nibo yagumye aba aribo bafata igihugu hanyuma barakimuha. Majoro Buyoya yari afise kandi ingufu akura mu nzego zo hanze. Amashuri yabayemwo mu Bubiligi, mu Bufaransa no mu Budage yari yamuhaye akaryo ko kumenyana n'inzego z'iperereza z'i Buraya na cane cane iz'Ubufaransa. Mu gacerere kiwe kenshi Majoro Buyoya ntiyaboneka ko hari ibyo ariko arakora byo gutembagaza ubutegetsi canke kugumura abasoda. Yari afise abamuronderera abakenewe mu mpinduka yari agiye kuzana. Hari n'abavuga ko amafaranga yakoreshejwe yoba yazananye kwa Perezida Mobutu muri Zaire. Uwo nawe yari uwundi mwansi akomeye cyane wa Perezida Bagaza kuva aho Perezida Gaddafi yaza mu Burundi mu mwaka w'1985. Perezida Bagaza yararonse amakuru ko Majoro Buyoya ariko arategura kudeta ariko arabura ikimenyetso na kimwe afatirako.
nk'uko Bagaza yari yarabikoze akura Micombero ingufu za Buyoya zabaye kumenya gukorera mu ibanga ridasanzwe. Yongera akora mu bantu Bagaza atashobora kwibaza ko incabwenge nka Buyoya yakoreramwo. Kugumura abasoda batoya byari byaroshe cyane kubera ishavu ryari mu gisirikare. Kubabwira ko Buyoya ari we bokurikira nabyo byari byoroshe kubera yari azwi nk'intwazangabo ikunda cyane abasoda bato kandi yanka akarenganyo. Mu zindi ntwazangabo Majoro Buyoya yarubahwa kandi yaratinywa. Abamuzi bavuga ko kuva mu ntango ya za 80 Buyoya yavuga ko ari we azosubirira Bagaza. Hari uwigeze gutera inkuru ingene bariko bakina umupira, hari intwazangabo imurusha ipeti yataye hasi si komanda Buyoya. Ubwo nyine baza babona ya ntwazangabo iciye bugufi ngo nyakubawa ntuze ubimpora ni waba perezida. Uruye rukomeye rwa Majoro Buyoya kwa 3 kwezi kw'icyenda 1987 kwabaye kwerekana ko ari kudeta yakozwe n'abasoda bato bagumutse maze baza gusaba ko ari we atwara igihugu. Uwo mengo ni ibintu byikoze we ataruhara na rumwe abifisemwo. Ku rupapuro uwo mengo nibyo abasoda bato yabafashe abakuru mu gisirikare baja kubapfunga muri messe de officiel. Mu nyuma basoma amazina yabo bakeneye babatuma gutora utwara igihugu. None urwo rutonde rwakozwe nande? Ni kuki abahamagaye baci bemera igikorwa batumwe? Ibyakozwe n'amakungu kugira Bagaza abe atari mu gihugu. Ayo makungu yabikoranaga n'abasoda bato. Icigwa ca kudeta ya Majoro Buyoya. Ibintu biboneka byafashije Majoro Buyoya gutembagaza Perezida Bagaza ni bikurikira: ishavu ry'abanyagihugu kubera yugarwa ry'amashengero, ishavu ry'abasirikare bato baguma birukanwa uko bakwije imyaka 6 mu gisirikare, amatati ya leta na Eklezia Katolike, imigenderanire mibi ya Perezida Bagaza n'ibihugu bya Buraya y'Uburengero, imigenderanire mibi hagati ya Perezida Bagaza n'ibihugu bimukikije no kuvuga Zaire ya Mobutu n'u Rwanda rwa Habyarimana. Hari ibintu Koloneli Bagaza na Majoro Buyoya bahuriye ko mu gutegura kudeta: kumenya kubika ibanga ku rugero rudasanzwe, igikorwa cyateguwe imyaka myinshi, kumenya gukoresha inzira utwara igihugu adashobora kwibaza, kuba uhagaze mu kibanza ciza mu gisirikare ku buryo uba ushobora gufata ingingo kandi ukaba uzi amabanga yose y'igisoda, kumenya igihe ciza cyo gukoreramo abanyagihugu n'amakungu bakabitahura. Ibi byose nibyo Petero Buyoya yakoresheje mu gutembagaza Jean Baptiste Bagaza. Amakuru ahari nuko abashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Ndayishimiye bariko barigira kuri no tembagazwa rya Buyoya, ndetse amakuru adushikira akaba yemeza ko itembagazwa rya Perezida Evariste Ndayishimiye rizazanana mu basoda bato ariko mu by'ukuri ryateguwe n'abasoda bo ku rwego rwo hejuru. Ayo n'amakuru yandi turi buze kubashikiriza mu makanya kari imbere, aho tuza kubereka ingene bamwe mu bategetsi bakomeye cyane bariko barakoresha abasoda bato mu gutegura kudeta ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.